mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kuba ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda uyu munsi haratangira gahunda yo gukingira abanyagihugu icyorezo cya COVID-19 binyuze muri gahunda yiswe COVAX. Uganda izabona inkingo zigera kuri 3,500,000. Uyu munsi isi yose yahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori. Uburundi ni kimwe mu bihugu ku isi abagore bahagarariwe cyane mu nzego. Abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi, ahubwo batowe kuba ubwizigirwa bwabo. Abakenyezi bashizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa n'ibanga batorewe, maze babe icitegererezo ko Perezida Evariste Ndayishimiye wifuza ko abagore bazaruta abagabo mu nzego nkuru z'igihugu. U Rwanda ruri ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyo kuri uyu mugabane gifite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo. Abagore baboneka mu mirimo myinshi inyuranye kandi bazi kwihangira imirimo. Maze gutsindwa tronkome mbona nta kandi kazi ntashobora gukora, mpita nigira mu byo kogosha kuko n'ubundi narabikundaga. Madame Muhoza Specioza watangiye akora umwuga wo kogosha mu buryo bwambuze ukongira. Ijwi ry'Amerika yaramusuye hakorera mu mujyi wa Kamembe. Turasura kandi n'abategarugori bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania, kumve uko bizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Mwiriwe Veniste, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Muri Afrika abantu bashika kuri 16 barapfuye, abandi 600 barakomereka inyuma y'ibisasu byaturitse bisambura ikambi y'igisirikare muri Guinée Equatoriale. Perezida Teodoro Obiang Nguema yavuze ko byavuye ku kwanjanjwa kw'abasirikare. Televiziyo ya leta yerekanye ibisigarira by'ibibomoke n'amazu yahiye mu kambi ya Nkoa Ntoma iri mu gisagara ca Bata, kigira kabiri mu bunini no mu micungararo yaho. Perezida Obiang Nguema yavuze ko ivyo bisasu byaturitse byatewe n'isanganya ryavuye ku kwanjanjwa no gusamara kwabaye mu kubika ibisasu byo mu bwoko bwa dinamite muri iyo kambi. Igisagara ca Bata ni igisagara ca mbere mu bunini gitunze igitoro hamwe na gaze, kandi kikabamwo abantu hafi 800,000. Muri Cote d'Ivoire umugambi uri ku butegetsi hamwe n'ukomeye mu itavuga rumwe nabwo yose uko ari ibiri yaremeje ko yatahukanye intsinzi ejo ku munsi w'Imana mu matora y'abashinga amateka yabaye ku munsi wa gatandatu. Icegera c'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix uri ku butegetsi Adama Bitogo yavuze ko baronse 60% y'intebe bari bakeneye. Mu gatondo kejo ku munsi wa Mungu umugambwe PDCI utavuga rumwe n'ubutegetsi nawo watangaje ko watahukanye intsinzi muri ayo matora, kandi uvuga ko yabayemwo ubusuma. Amatora yo kwa gatandatu yabaye nko gupima uko umutekano wifashe mu gihugu inyuma y'amezi 4 habaye ubwicanyi bwahitanye abantu 87 imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Washington, ijwi ry'Amerika. Igipolisi ca Espagne gicungera inkengera z'amazi caratabaye abimukira 107 bari mu bwato mu mazinga ya Canary yegukira ico gihugu mu mpera z'iyindwi irangiye. Umuvugizi w'ayo mazinga yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abimukira 56 muri bo bamuka mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara, kandi bakuwe mu bwato bubiri ku munsi wa gatandatu. Mu mezi abiri ya mbere y'uyu mwaka abimukira 2340 barashitse muri ayo mazinga ya Espagne, biyongereye ku bice 112% ugereranije no mu mwaka uheze ahashitse abantu 1,103.
nk'uko ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri Espagne bwabishikirije. Muri Myanmar umutegetsi w'umugambwe wa Aung San Suu Kyi wakuwe ku butegetsi yarafiriye aho yarafungiwe mu gihe abajejwe umutekano babandanya guhangana n'abari mu myiyerekano yamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi. Uwo mutegetsi wo mu mugambwe National League for Democracy NLD mu funyafunyo yari yahagaritswe mu myiyerekano yo mw'ijoro ryo ku wa gatandatu rishira uw'Imana mu gisagara ca Yangon acafira mu minwe y'abamufashe. Umushingwamanza w'uwo mugambwe niwe yabishikirije. Icamwishe gushika ubu nticatangajwe. Haruhande y'urupfu abakora imyiyerekano barongeye kuzindukira mu myiyerekano ejo ku munsi w'Imana. Imyiyerekano y'ejo yakomeye cyane mu gisagara ca Myanmar kigira kabiri mu bunini citwa Mandalay, aho abanyagihugu bafashe iminota 2 yo kuja mu gacerero bwa mbere bibuka ababo bishwe n'igipolisi hamwe n'igisirikare. Abarwanyi b'abahuti muri Yemen barateye ibisasu vya misile ejo ku munsi w'Imana ku kigo ca Aramco gihingurirwamwo igitoro mu gisagara ca Ras Tanura muri Arabia Saudite. Ubutegetsi buvuga ko ico gitero cari kigamije guhungabanya amahoro n'umutekano mu gisata c'amasoko ntanganguvu. Abahuti bavuze ko bateye ibirindiro vya gisirikare mu bisagara vya Daman, Asir hamwe na Jazane muri Arabia Saudite. Ibimenyeshamakuru vyegukira leta ya Arabia Saudite ejo ku munsi w'Imana vyavuze ko urunani mpuzamakungu rw'abasirikare rurongowe n'ico gihugu rwarashe indege 12 zo mu bwoko bwa drone zatewe n'abarwanyi b'abahuti, ariko ntivyatomoye ibice izo drone zaguyemo. urakoze Aloyse Bigirimana kubera amakuru avugwa hirya no hino utugejejeho. Tubutse ko iyi mwumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu @akadomo.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni wa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Uganda uyu munsi haratangira gahunda yo gukingira abanyagihugu icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yakiriye mu mpera z'icyumweru gishize icyiciro cya kabiri cy'inkingo zabonetse binyuze muri gahunda y'umuryango w'abibumbye wo gufasha ibihugu kubona inkingo z'iki cyorezo yiswe COVAX. Uganda izabona inkingo zigera kuri 3,500,000. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi. Icyiciro cya kabiri cy'inkingo 100,000 zari zigeze mu gihugu nizo leta y'Ubuhinde yageneye igihugu cya Uganda, akaba zongereye ku zindi zisaga 860 zagejejwe mu gihugu ku munsi wa gatanu zo muri gahunda y'umuryango w'abibumbye wo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kubona izi nkingo z'icyorezo cya COVID-19. Ukurikije Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu mu gihugu Dr. Jane Ruth Acheng, gukingira abanyagihugu bigiye guhita bitangira bahereye ku bantu bakora akazi kagendanye n'iby'ubuzima bose n'abandi basanzwe bafasha muri ako kazi, abakora mu nzego zishinzwe umutekano, abarimu b'amashuri, abanyamakuru hamwe n'abantu barengeje imyaka 50 bafite indwara zidakira. Minisitiri Ruth Acheng yadutangarije impamvu abakora akazi k'ubuvuzi ari bazatangirirwaho muri gahunda yo gukingira COVID-19. This is because they are at the front line in the response to the COVID-19 pandemic and are vulnerable to Ati tuzahera ku bakozi b'iby'ubuzima kubera yuko ari bo bari kwisonga mu rugamba rwo kurwanya iki cyorezo bavura abanduye, bivuze ko bashobora kwandura igihe cyari cyo cyose bakora akazi kabo. Kandi ukurikije imibare y'abanduye mu gihugu,
892 muri bo ni abakora mu bigendanye n'iby'ubuzima, kandi muri abo 9 bahitanywe n'ico cyorezo. Kandi nanone kubakingira bizabatera imbaraga zo kwiyongera gukora akazi ko kuvura abandi, kuko bazaba bafite uburinzi. Bivuze ko bazaba batagishobora kwanduza n'abandi bantu basanzwe bavura. Minisitiri yanavuze ko bamaze gutoza abakozi b'iby'ubuzima muri buri ntara bazatanga izi nkingo zizatangirwa ku mavuriro ya leta yose, kandi yuko abazakingirwa b'abanyagihugu bose bazasabwa kubanza kwerekana indangamuntu zabo mbere yuko bakingirwa, kandi abanyamahanga bo bakerekana ibitabo byabo by'inzira. Yanavuze ko igisirikare n'igipolisi byateguye gahunda yo kurinda izi nkingo kuva mu bubiko bwazo kugera aho zizatangirwa kuzirinda abajura. Nyamara hari abanya-Uganda bamwe bavuga ko batazemera gukingirwa icyorezo cya COVID-19, bavuga ko batizeye neza ko uru rukingo rutazagira ingaruka ku buzima bwabo, nk'uyu utashatse ko amazina ye amenyekana. Hari ibintu byinshi bije biba mu gihugu cyacu biturutse hanze, bazana imiti za vaccine zivuye hanze. Example cyangwa se cyo kureberaho cyabaye Kenya, batera abana imiti mu mashuri bararwara. Naha mu Uganda twagize ikibazo mu myaka ishize, abana barwarira mu mashuri, tukabireba bikadushobera. Badutera imiti titumenye niki biturutse he, babikora muki, ntabwo tukizera imiti batuzanira. Niyo mpamvu numva njyewe ntabishikira kuntera iyo miti, ntabwo byizeye. Nanone umwaka urashize abantu barwaye COVID, yes irahari, turabyemera ko ihari, ariko ndirinze nkurikirana SOPs baduhaye cyangwa se amategeko bashizeho, nzayakomeza. Ariko numva ngiye ntabishikira ibyo kuntera umuti wa COVID. Ariko abafite impungenge kuri izi nkingo za COVID-19 nk'uyu minisitiri yabahumurije agira ati, Now regarding vaccine hesitancy, the whole world is aware. Ati kuri abo batizeye izi nkingo, isi yose izi ko hari ibihuha bitandukanye byahoze bivugwa ku nkingo zose. Ubu si ubwa mbere bibaye. Gukingira kuzahera ku bakozi b'iby'ubuzima, kandi mu rwego rwo kurushaho kwemeza ko izi nkingo zizewe zidafite ikibazo ku buzima, njye ubwanjye nka minisitiri ushinzwe amagara y'abantu ndi umwe mu bazabanza gukingirwa kimwe n'abandi bakozi ba leta bakuru. Ni ngombwa abaturage guhindura imyumvire yabo, bakamenya ko izi nkingo zitaje kubagirira nabi, ahubwo ko ari zo kubarinda. Not to harm them. Ibikorwa byo gukingira biraza gutangizwa ku mugaragaro uno munsi, ariko gutanga inkingo muri rusange bizatangira ejo bundi ku itariki 10. Ukurikije Minisitiri Ruth Aceng, Minisiteri ishinzwe amagara iteganya gukingira abantu bangana na 49.6% bangana na hafi miliyoni 30 z'abanyagihugu mu cyiciro cya mbere. Miliyoni zisaga gato enye akaba arizo zizakira inkingo muri buri cyiciro. Kandi umushinga w'umuryango w'abibumbye wa COVAX akaba wariyemeje guha Uganda inkingo 3,552,000 zizatangwa kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Icyorezo cya COVID-19 kirimo kugenda kigabanyuka mu gihugu ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu umunsi ku wundi, ku buryo hatakigaragara abantu banduye barenze kuri 30 ku munsi, bitandukanye no mu mpera z'umwaka ushize ubwo habonekaga ababarirwa amajana bandura icyo cyorezo buri munsi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Washington, Ijwi ry'Amerika. Tujye mu Burundi aho bifatanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori. Uburundi ni kimwe mu bihugu ku isi abagore bahagarariwe mu nzego bafite ibice 30% mu nama nshingamateko na 38% muri leta. Leta yemeje ko abagore batwite bivuza ku buntu ndetse bagafashwa no kubyara ku buntu. Ariko se ayo mabwiriza akurikizwa te mu ntara no mu makomine? Eloge Wilikaneza yateguye inkuru ikurikira. Abakenyezi bamwe nk'uyu mupfakazi wo muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe. Jewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mama utwanje kubera ndi umwirimizi, numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru, nanjye nkategera umukenyezi yoza muhira nga mpanure, nanjye uwo munsi mukuru ndawumenye, nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise, ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'wanjye kandi ndi umukene nshaka ko bomfasha
bakadufasha niyo twoba tureze imfuvyi turi bantaho nikora nta kuntu twoba twimereye. Umutamakazi wo mu Rugombo nyene nahasanga uyu munsi watubije ijambo abakenyezi abona ko ari bigikwiye gukorwa. Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mutugera ko mukadufasha nawo munsi mukuru turawuzi prema turawuzi pe urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo ntibakibafata nabi abakenyezi uye bamajije guhabwa ijambo. Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agikinyizwa naho bavuga ngo abakenyezi dufite ijambo ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi manabahaye ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse baba bagabo ntibabishitse aba bakenyezi nabo nyene sinovuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse byukuri abakenyezi ntabwo basubishwe ijambo ahubwo barabaka ijambo cyane kuko uno munsi umushinga narashobora gufata umukenyezi uko yumva yishakiye bitura ubutungane bagashaka kuvuga ngo genda uzozejo nabuke yugiye bagashaka kuvuga ngo genda ngo muzovyumvikanira byukuri birateye isoni ubusigaye biteye agahinda n'umubabaro ubutunzi bwo mu rugo bugasanzara byukuri abakenyezi turafashwe nabi cyane reka kubisambe kuvugira mu misi mikuru nukuri byari byo mugabo kenshi icubura utaha ugiye ukabivugira muri iyo misi mikuru hari igihe umushinga nawe wawe aba yaje aho hantu bisanzwe niyandura ubusubiye gukwega ukundi bisanzwe nivyo dusaziyemo. Françoise Ntibagirirwa twara abakenyezi muri Mparambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa. Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira by'ukuri leta ntaco itakoze abakenyezi babira imizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'umukenyezi wari we wese kuva kumwira imizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abira imizi bariko baratora umurongo. Mu Burundi kuva mu 2006 harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi ariko abakenyezi y'ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye. Utwo turusho turatwumvisha amatwi nukuri twe bwaho karusho none koko bonekeye muri iyo mitiko makomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nukuri umuntu avugwa ku mafaranga kuvugwa ku buntu no kuberuka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu ndabumva ngo genda wigurira imiti ariko naje byaranshikiye ejo bundi mu kwezi kwa kabiri nafise ikibazo umugabo nticoje ko bambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda baza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze narahemutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu by'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuti ukomeye ntawo baguha bakubwira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora muga naho nyene uravye nabi hari ntuzeco kugira bakukurikirane neza uturusho yari yadutanze n'ukuri abishira mu ngiro ne bari ngorane ntibazi ico bajeje mu make. Umufasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo. Abo bakenyezi baturongoye basaba yuko baza baratugira imbere babidufashemwo kuko ari bo bazwi twebwe kubera tuba turabizira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko baza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ubuzima tuba dufise kuno tuba tumerewe. President Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo. Abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kuba ubwizigirwa bwabo. Abakenyezi bashizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa n'ibanga batorewe maze babe icitegererezo koko ejo ntihagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basumba igitigira imbere abagabo. Uburundi barurwa mu bihugu kw'isi abagore baserukiwe bihagije mu nzego. Ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa 2005 ingingo zivyerekeye zitahindutse mu 2018 bibaha ibice 30% mu nama nkenguzamateka na nshingamateka mu gihe muri leta baserukiwe ku bice 38%. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. U Rwanda ruri ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyo kuri uyu mugabane gifite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo. U Rwanda rufite abagore 50% by'abagize guverinoma na 61% by'abagize umutwe w'abadepite. Abagore mu Rwanda baba mu mirimo yose ikorwa mu gihugu, mu nganda, mu bwubatsi, mu buhinzi n'ibindi. Ijwi rya Amerika yasuye Madamu Muhoza Specials watangiye akora umwuga wo kogosha
kogosha mu buryo bwambuza uko ngira akorera mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temisocle Mutije. Abenshi kubera kugira amatsiko yo kwibwira ngo ntabwo mbizi, abenshi ninge bazaga basanga kugira ngo barebe ko mbogosha neza. Kubwiga byaratebutse mu nzu ntoya y'icyumba kimwe gito ugenekereje gifite nka metero 2.5 kuri 2 aho yogoshera Madamu Muhoza. Ijwi rya Amerika yamusuye. Kogosha avuga ko yabikundaga kuva mu bwana bwe, icyakora kubikora nk'ibigomba kumubeshaho byo byaje ari ukubura uko agira. Akazi ko kogosha naragakundaga kuko nkiri n'umwana ninge bogoshaga barumuna banjye bogoshesha urwembe, nanjye bakampemba kunyogoshesha umukasi. Nyuma mu gihe ndangije kwiga amashuri abanza nza no kujya muri segonderi, maze gutsindwa tronkome mbona nta kandi kazi nashobora gukora, mpita nigira mu byo kogosha kuko n'ubundi narabikundaga. Wakiye kubyihugura wenda mu shuri ry'imyuga wabyize? Hari umupapa wanyogoshaga bakoresha turya tumashini twa kera twa nyonganyonga, niwe wanyigishije ndabimenya. Muri iyi sari iciriritse haragaragara intebe 3 z'abakiriya bogoshwa, izindi nk'eshatu nazo zagenewe abategereje, imashini zogosha, ibirahure 3 binini byo kwireberamo n'imashini yifashishwa mu gusukura imashini zogosha. Hamanitsemo kandi imitako igaragaza imideri y'uburyo bw'imyogoshere butandukanye. Uyu mubyeyi avuga ko umwuga wo kogosha yawutangiye mu mwaka w'1997 akiri umukobwa muto. Mu cyaro cya Bushenge mu karere ka Nyamasheke avukamo yanakoreragamo icyo gihe byakiriwe mu buryo butandukanye. Ku ruhande rw'ababyeyi avuga ko byabashimishije, nyamara ku bandi barimo n'urungano ho habagamo n'abamuca intege. Ababyeyi byarabashimishije kuko nibo banteye n'inkunga bacakira amashini, babonaga ko nta kindi nshoboye cyo gukora, ibintu byo kogosha mbese narabikundaga kuva nkiri mutoya. Hanyuma abandi bo hanze nk'urungano bandi bakobwa bakubonaga wabonaga babyakira bate? Abakobwa bo barabyumva, ntago bose bagiraga amatsiko yo kuza kureba uwo murimo ndi gukora, hakaba banca intege, hakaba bampa courage, ariko nkumva ngiye akazi kanjye ngakunze, ngomba kugakora ngakunze. Mu myaka 24 amaze akora uyu mwuga w'ubwogoshi, Madame Speciose Umuhoza, umubyeyi w'abana 3, avuga ko hari ibyo yagiye ageraho ari wabikesha. Cyaramfashije kuko urumva kuva mu cyaro ukaza gutura mu mujyi, ubanza nyine kujya mu buzima busanzwe kugenda ukodesha, ariko Imana yagize neza tuza kubona hacu dutura, mbona kurihira abanyeshuri nta kibazo, mbona amafaranga yo kubarihira ishuri nta kibazo, tukabona n'ibyo kurya mu rugo. Bivuye mu kazi ko kogosha. Aho akorera mu mujyi wa Kamembe ari mu bogoshi bakunzwe cyane. Umwe mu bakiriya bati ngo nta musanze nta umuntu ushaka kunyogosha, iyo nagiye mu rugero ndagakunda mutegereza akazanyogosha. Yewe ngo kazi gakora gasize umutima kuko niyo agereranyije n'abandi bakora bashagurika, ariko ngo bikora bikunze rwose, yakora kubona kabisa ukoreye serivisi nziza, ikaka nawe umuntu abibona ko yabyitondeye cyane. Babona ubutwari bukomeye ahubwo kuko hari abagore benshi babitinya, baba bakiri iyo ngiyo hirya baba bitinya, kandi nabo babishobora akabikora. Kubw'uyu ngo igitekerezo afashe n'igitoki cyiza yakabereye abandi urugero. Nubwo mu Rwanda hariho gahunda yo gushishikariza abana b'abakobwa ndetse n'abagore kwitabira imirimo yose, Madame Speciosa ashingiye ku myitwarire ya bamwe mu bana atoza uyu mwuga wo kogosha, asangana n'ubu hakiri igisa nko kwitinya. Ubu ngubu hari abana bajya baza nkabigisha ukabona agize intege nke ntabikurikiranye, ariko njye ngerageza kwigisha nk'abana b'abakobwa benshi, hakabamwe ababikurikira, hakaba abandi babyihorera. Sinzi impamvu ahubwo ituma batabishyira mu mwete, bitinyuka bakora akazi kuko nta kazi katakugeza ku ntego wihaye, kandi nta n'ikiba kigoye kirimo ku buryo wavuga ngo kogosha ntiwabikora. Kogosha ntabwo ari iby'abagabo gusa, n'umugore yabikora, kuko nkurikije igihe nabitangiriye ndabonye nta kibazo kirimo. Gahunda zagiye zishyirwaho na leta mu kwimakaza uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu Rwanda zatumye umubare w'abagore bajya mu nzego z'imirimo y'ubutegetsi uzamuka cyane, haba mu nzego za leta n'iz'abikorera. Nyamara kugeza na n'ubu haracyagaragara ukwifata cyane kw'abagore mu kwitabira imyuga n'ubukorikori biciriritse byamye bifatwa nk'ibyaba igitsina gabo. Temisocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abategarugori wizihizwa gute mu nkambi z'impunzi hirya no hino ku isi? Abarundi bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko uyu munsi utabageraho, bafite ibibazo babye mugenzi wacu James Jovin. Uwo munsi mukuru umukenyezi uba kuri bande, ko mutawugirira abakenyezi bose ngo baryoherwe, babegwe, babe bambaye bisize bashajije.
bidahagije nimurabe rero ico kibazo c'abakenyezi mutayibagiye n'ikibazo c'imfungurwa byose murabe ukuntu mwobigenza tukaryoherwa tukaberwa tukarya tugahaga. Iminsi mikuru tuyumva kw'iradiyo ati iminsi mikuru yakozwe ntavyo tumenya. Kweri umunsi mukuru w'abakenyezi yego nivyo turayihimbaza mugabo ntibigenda nk'uko twakibishaka. Abakiye kuzana utuntu akanezereza umukenyezi akabona atari muri UN agakanga bazoza kuduha kaya duhereka tugenda inyozi ngo baradupokeje ngo ibisambara mwabonye umukenyezi yambara ipantaro umushinga nawe wawe yambara ipantaro nawe wambara ipantaro kwanza ipantaro kwe kwambara umufongisiyoneri wewe abayirirwa kwikaramu nawe umurimyi nka jewe ipantaro twakajikwaje mbere badutera kugwana uzoja kuvoma uhure n'umusazi yasaje yambaye yatwigirije iyo pantaro umugere n'umwe uzotarikira nka hariya. Umunsi mukuru w'abakenyezi kw'isi naho wabaye abakenyezi benshi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza agahohotero kava ku kintu c'ubukene biva ku ndya nke zidakwiye uturibwa duheze muca mutangura kuryana mara watwononye natwo twari dukeyi niko twari tungana kaca usanga turiko turaryana duhohoterwa dukubitwa dusubira indya zaheze. Iminsi mikuru y'abakenyezi abandi nyene baragenda mugabo jewe wapi ntibandarika nta na moja none jehoho ndobuwande kandi ndumuherepeji akatendi barakampaye mugabo ubu unaho umunsi mukuru ugoba ntibandarika none wumva jeho ndobuwande kandi basize mu bakiri bato bankuye mu baherepeji urumva n'imyaka mfise siyo kugira ngo noja mu bakiri bato niyo guhohoterwa imyaka 68 wumva maze imyaka ingahe wumva noba nkija mu bakiri bato nibadukurikirane nkiko nyene turi mu zabukuru badukurikirane natwe. Umunsi mukuru nta mwidegenzo dufise nta mpuzu dufise nta bivomesho nta mwidegenzo dufise wo kubirondera kuko nta numwe acaruka ngo ajaha nta mpuzu nta turago dufise nta na kimwe agafu karaheze nta na kimwe twitayeho ngaho nta rukwi dufise ntitugisenya nta na kimwe tugikora kuba tugiye mu ipori baca badufata bakadupaka. Akarorero kuba bw'abakenyezi turacahohotewe kuko n'ubu ugiye inyuma y'inkambi kurondera udukwi bashobora kubakwa abo benshi bakicwa hari no kubabura umuntu atababona bakazababona n'iminsi yaragiye baramaze gupfa. N'ubu mu nkambi nta dukwi dufise ntituronke inkwi n'abantu twumva bafashije bahabaye RPG nawe bakaha umwe natwe tukiri bato nta n'ikintu na kimwe bashobora kudufasha cyerekeye utuntu tudukwi. Nero twakwiye agashira baduha agashambara bakure twagowe utudobo imudukamba mbiri ibyinshi nyene abakenyezi dukeneye ni byinshi ngaha muri UN turonka uburyo bwo kubirondera nta burengeti baduhaye n'uburago baduhaye kamwe kumengo karago kamwe umuntu yokaryamako abakenyezi baye barabita